Mu nkuru y'uno munsi BNP bashikana ahakorera abahinga bakaranga no gucapa imyuga iriko iratera imbere mu Burundi. Christine Ndayizeye n'umunyakaranga akorera mu Nzibwe, ikibanza gisanzwe cakirirwamwo abashitsi yagihinduye ikibanza ciratiro ry'akaranga ku Burundi. Ico kibanza ntikigikwega baratira ijisho gusa, ahubwo kiranamwinjiriza uburyo butuma baho akabeshaho n'umuryango. Nta kindi kintu nkora, ubu nivyo nikorera kandi tabayeho simfise byinshi kubera nyene kwa kuntu nyene tutarashigikirwa canke tutararonka ingene ibintu vyacu bisayangana gose, ariko ico gituma tuguma tugwana ingwano ya misi yose kugira ngo ifoto ishobore gushika kure, babone ko nivyo wacu ari vyiza. Voilà, iyi ni kushe ya mbere. Nubwo iyo ngwano yo gukundisha ibijanye n'akaranga n'ubuhinga mvabwenge bikorerwa mu Burundi kihari, ngo biraboneka ko hari akarusho kuko benshi bariko barabimenya bakanabimenyera. Yves Niyonkuru n'umucafyi avuga ko ivyo bakora bigugwa neza muri iki gihe ugereranije no mu myaka iheze. Kuko abantu ntibatahura cane gose, nuvuga ko ubuje mbona ari sawa. Kuko umuntu urabona mweretse tableau ukabona ko ayikunze akayisigura utanakimwe wavuze, ukabona ko n'utaguze ariko arabikunda. Donc en tout cas biratandukanye no mu misi yahera. Je niko no bivuga, ngerageje kuraba aba artiste bariko baragwira, urabona ko bariko barabikora. Donc ntibashobora kugwira babona ko batariko baragurisha canke batariko baraba. Aha mu Burundi bashaka kuvaria entre ya 100 000 à 2 millions. Umuntu ashobora kubeshwaho n'umwuga kuko ndafise n'abagenzi nzi atakindi bakora ari ibi vyonyene byo gucapa kandi babayeho batunze n'imiryango. Basaba leta ko yoshigikira cane abahinga bakaranga n'ibikorwa mvabwenge ngo gutyo izo biteje imbere benshi, kuko ibikorwa vyo mu buhinga bujanye n'akaranga ari uruhererekane. Nka kujya umurimyi ararima bakamugurira, abandi bakarangura, abandi bakagura uko. No muri ibi dukora nuko abakora ibi biseke hariho abaja guca utuduti bakadukokora, abandi bakakora ututuntu, hanyuma abandi bakabagurira, hama natwe tukabishikira, hama natwe bakabidusaba mu marokasiyo canke bakabitugurira. Urumva twese dutegezwa guhana. Mami hetagira Barundi. Turataka tukahimbaga. Ku kibazo kijanye nuko ibihinguwe mu gucapa usanga bizimvye, Yves Niyonkuru asigura ko biterwa nuko ibikoresho bikoreshwa muri uwo mwuga bitaboneka no mu gihugu, bakarinda kubisanga mu bihugu bibanyi. Ivyo rero ngo bigatuma bizimba cane.